nitwa Irankunda Désiré nkaba mba mu ntara Cibitoke komine Rugombo muri zone Cibitoke. Aha mudusanze ni ku Iradiyo Wavlab Ijwi ry'Urwaruka isamana ku murongo wa megahertz 88 bice bine. Iradiyo rero akaba ari radio iri mu mugambi washoboye gufinanswa na PAEEJ biciye muri concours twakoze tuba abakabiri mu ntara ariko muri komine twabaye abambere. Niho rero iradiyo isanzwe ihari ariko bya bice biradufasha kugira ngo dushobore kugura ibindi vyuma twari tubura hano mu iradiyo iwacu. Ariko ino radio nayo nyene ni radio twovuga yuko yabonetse mu buryo bw'impano. Twarashoboye gukora emeteri ya FM hamwe radio yashobora kubaho. Kuva turonse y'amafaranga ya PAEEJ hariho ibikoresho twabura bimwe twashoboye kubigura. Hanyuma ikindi naco hariho abakozi bakora badashobora kuronka agasabune ku mwanya ukwiye cyangwa nko bikenewe. Ibyo byarashoboye gutungana biragenda neza. Hanyuma rero kandi ubu twaranongereje n'abakozi bahora bakora bwa mbere barabakozi bake cyane ariko ubu barabaye benshi kubera ko ibikorwa byabaye byinshi kubera uburyo twarose muri PAEEJ bishe bituma rero n'uburyo buca buboneka aha turongeza n'abakozi ubu bariko barakora bari ku kivi. Twarashoboye kugura amakamera, turagura amamashini adufasha kugira ngo dushobore kugira production audiovisuelle kuko niwo mugambi twavuze ko twosha dukora mu gihe tworonka ayo mafaranga. Turagura n'ibintu bijanye n'amatara ibyo twokwita ama projecteur. Ibyo rero birahari byarabonetse. Hanyuma kandi abakozi ico gihe bakora ari bane ubu twarashoboye kuca twongeramo abandi bane ni kuvuga bace baba 8 ariko sabo gusa hacaboneka abandi indwi baza bararonka akazi twokwita journalier ni kuvuga baronka ni kuvuga ikiraka baronka akazi yo habonetse ikiraka rabo barasanzwe bahari tuca tubahamagara bakaza bagakora hama tukabahemba ku munsi ayiwabo bagataha. Iyi project twinjijemo ya audiovisuelle ni project twagiye gutangura kuyikora bisa nuko igihe cyayo kibo kirarangira kubera birafise igihe mu ncamake ibintu vya audiovisuelle bikunda kuronka kwiza amafaranga cyane mu gihe cici nko guhera mu kwa gatanu kuduga ko benshi baba bafise imanza abandi benshi no basohora ibintu vy'indirimbo niho usanganya hari abantu bariko barakora kuko usanga abarose amafaranga mu burimyi mu bworozi bariko mu gihe c'imvura ubu rero bariko baragira gute bariko basanga bafise amafaranga. Rero kuva dutangura nta mafaranga menshi ashimishije aboneka twovuga ko aboneka menshi ariko ubu twashaka kuronka 400 300 ukwezi byo muri audiovisuelle ariko ubu yise dutanguye rero ni sezo y'akazi aho ata weekend nimwe canke dushobora kubura amafaranga. Ni kuvuga turizeye yuko tugeje kuraba utabona yuko dushobora kuzoja mu kintu dushobora gukorera ku kwezi nk'umuriyoni canke umuriyoni n'amajana mu gihe ibiraka biko biraboneka kuko turabibona bariko bariyandikisha bakeneye ko tubakorera ibintu vyabo.